Amahoro kuri mwese inshuti bagenzi muri ko muratwumviriza ni radio Peace FM ijwi rwaruka turi kwegerezo rya 30 umwaka wa 2025 kaze mu ngingo nkuru sigize amakuru twabateguriye. Mwari M23 wakoresheje ikiganiro amenyesha makuru n'abanditsi inyuma yo gufata igisagara ca Goma, bakaba bavuze ko gahunda ariyo guhangana n'ubutegetsi bwa Kisekedi maka bafashe umugwa mukuru wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. N'ubu umutekano ubandanya utosekara hagati y'igihugu ca Tanzania n'u Burundi, ni nyuma yaho hafungiwe abarenga 30 bari baciye muri Tanzania bavuye mu bihugu by'u Rwanda, Uganda na Tanzania. Leta ikaba yikanga bashobora gutera Burundi bazananye muri ico gihugu ca Tanzania. Mugihe havugwa ibihuha byo gukozanya ko hagati ya bimwe mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, Kigali mu gihugu cy'u Rwanda ariko harabera inama rukokoma y'abakuru b'ipolisi bigize umuryango wa EAPECO n'u Burundi aho burimwo. Amakuru twabateguriye saya gusa tubavitiye n'ayandi avugwa mu bindi bisata. Haguma najewe Albert Mike Ngirande yabashikirize, abandi ko ndafashwa na Yizira koze muhinga bw'ivyuma. Kaze mwese mwidonido. Leta mvyeyi yo ivuga yuko leta mvyeyi ngaho nosubira kujana kibuza ndio jambo ngaho mu matwi wanje. Leta mvyeyi wewe nko wowe ufise so akwima indya, ufise so akwima byose, ufise so akwima ishuri, wakavuga ngo n'umuvyeyi. Leta mvyeyi ukumbure nuko utavuga rumwe n'ubutegetsi, ariko hari abanyagihugu bayemera. Wowe sinzi kuvuga ugwa arigo mwana agenda kugira gajo filiwe, sinzi kuvuga ugwa arigo. Ivyo ndavuga no gushika nugushikuza kubera ko hari abanyagihugu bayitare Samvye leta nkozi abona bariko barafashanya nayo nabikoresha kugira ngo bayishigikire. Nari nabibabwiye mu gihe habura iminsi mike ngo iyinga rikwira umuhari M23 wigaruriye igisagara ca Goma, abategetsi b'uyu muhari baramutse bakoresha iganiro abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kane igenekezo rya 30 umwaka wa 2025 mu gisagara ca Goma nyene. Abavuga ko baranira uburenganzira bemererwa n'ibwirizwa nshingiro ry'igihugu cabo babwiye abamenyesha makuru banatangariza n'abanyagihugu ko bataje muri gahunda yo gutembera aho Igoma, ahubwo ko baje kuhaguma kubera ari wabo. Ku bijanye n'ururimi rw'ikinyarwanda benshi bakoresha muri uyu muhari umaze iminsi utana mitwe n'ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, M23 yemeza ko hari ibice byinshi mu gihugu cabo bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kandi hari imvukira zaho. M23 ikaba yamenyeje kandi ko urugamba rubandanya, ko bazobandanya bigarurira ibice byose by'igihugu mu ntumbero yo gusubiza iteka igihugu ca Kongo. Babwiye abamenyesha makuru ko biteguye guhangana n'ingabo za Kongo canke abandi bose bifuza kubagobera, kandi ko bazoruhuka ari uko bafashe umugwa mukuru Kinshasa wa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Inama nkuru igira 24 y'ibihugu yo mu karere ka Afrika y'ubuseruko yakoranye kuri uwa gatatu igenekezo rya 29 nzero umwaka wa 2025. Umutekano muke urangwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo niwo wateranije abakuru b'ibihugu byo muri ako karere. Inkuru iramvuye na Claudine Ndayishimiye. Muri iyo nama yakozwe hifashije ubuhinga ngurukana bumenyi, abakuru b'ibihugu bo mu karere ka Afrika y'ubuseruko bavuze ko batewe impungenge n'ikibazo c'intambara iri kibera muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Iyo nama ikaba yahuje abakuru b'ibihugu b'u Rwanda, u Burundi, Kenya, Uganda na Sudani y'Epfo, aho bari baramutse baganira ku bijanye n'intambara iri kibera muri Kongo. Iyo nayo ikaba iriko irahitana abantu na cane abagore n'abana, ivyo navyo bikaba biteye amakenga.
abo bakuru b'ibihugu bakaba basavye leta ya Kongo gukingira abaserukira ibihugu vyabo muri ico gihugu aho ni nyuma yaho ubuserukizi bw'ibihugu bimwe bimwe butuririwe bukanasahurwa n'abanyakinshasa mu myerekano bagize kwigenekezo rya 28/0 uyu mwaka wa 2025. Urwandiko rwasohowe inyuma y'iyo nama abo bakuru b'ibihugu bahamagarira impande zose ziri mu ntambara kuyihagarika kandi atakintu na kimwe gisabwe kugira ngo hashobore kugezwa ubufasha ku banyagihugu bagizweho ingaruka n'iyo ntambara. Bumvikanye ko hategurwa vuba inama y'ibihugu biri muri SADC kugira ngo higwe uko hotorerwa umuti w'ico kibazo mu mahoro. Perezida Felix Tshisekedi wa Republika Iharanira Rusange ya Kongo ntiyitabiriye iyo nama, ariko mu ijambo yashikirije kumbonesha kure y'igihugu yavuze ko imipfunda igihugu ciwe kirimwo izohera. Yongeye anamenyesha ko ari mu myiteguro ya gisirikare kugira ahangane n'umuhari wa M23 hamwe n'igisirikare cy'u Rwanda. Bamenyesha ko iyo ntambara ishobora gutuma haba ibibazo by'umutekano mu karere. Tshisekedi akaba yerekanye akababaro afise kubera agacerere k'amakungu kuri ino ntambara. Claudine Ndayishimiye urakenuye nk'uko tumaze kubibabwira mu rukurikirane rw'icuka kibi kirangwa hagati y'igihugu ca Tanzania n'u Burundi, no ibintu ngo bibandanya vyunyuka. Ku munsi w'ejo harafashwe abantu bashika 31 bari bavuye mu bihugu vya Uganda, Tanzania n'u Rwanda, n'imiduga barimwo ikaba yarafashwe. Leta y'u Burundi bicishije ku muvugizi w'igipolisi ivuga ko bafise amakuru ko iyo miduga izana muri Tanzania izana abakorera iperereza ry'igihugu cy'u Rwanda canke abarwanyi b'umuharire de Tabara. Inkuru iramvuye na Geoffrey Karangwa. Byose byatanguye kuri wa 29/0 umwaka wa 2025. Nta muduga numwe wari wemerewe kwinjira mu gihugu cy'u Burundi uvuye mu gihugu kibanyi ca Tanzania, eka nijayo nayo ntiyari yemerewe kwinjira ku butaka bwa Tanzania. Leta y'u Burundi niyo yafashe iya mbere mu kubuza abashoferi basanzwe batwara imiduga yunguruza abantu n'ibintu bitwaye mu bihugu nk'u Rwanda, Uganda, kandi zose ziciye mu gihugu ca Tanzania. Abari baramutse baja muri ivyo bihugu bamwe barafashwe barafungwa n'imiduga yabo irafatwa. Leta ikavuga ko iyo miduga isanzwe yunguruza abantu hatisunzwe amategeko. Abasanzwe bunguruza abantu bakibaza impamvu babwiwe ko ari amakosa ubu n'imyaka iheze bakora ku kazi ko kujabukana ingenzi. Naho biruko umudereva yaganiriye na Radio Peace FM ijwi ry'ugwaruka yabwiye uruganda rwacu ko babahagaritse gutwara abantu babagiriza ko leta y'u Burundi ifite amakuru ko hari abansi b'igihugu batanguye kwinjira bungurujwe n'abo badereva kandi bakuwe mu gihugu ca Tanzania, kuko ari wo mupaka wuguruye ushobora gukoreshwa n'abavuye mu gihugu cy'u Rwanda na Uganda, gutyo bagahungabanya umutekano. Abaje muri ivyo bihugu bagirizwa gushira ibifungurwa abagwanyi. Abataha nabo bavuye muri ivyo bihugu bakagirizwa gukorera iperereza ry'u Rwanda n'umuharire de Tabara. Ivyo biruko mu gihe mu ntara ya Gitega kuri uyu wa gatatu w'igenekezo ya 29/0 umwaka wa 2025 imodoka zo mu bwoko bwa Volkswagen zunguruza abantu bajabuka imbibe zari zafashwe n'igipolisi cy'u Burundi mu gihe bari batwaye abasanzwe biyunguruza n'iyo miduga. Iyo miduga ikaba yari itwaye abantu mu bihugu by'Uganda, u Rwanda na Tanzania. Abantu 31 bari bagiye berekeza muri ivyo bihugu nabo nyene baciye bafatwa batabwa mu mvuto mu gasho k'igipolisi Muramvya, ariho n'ubu bagifungiwe. Bose hamwe bari bagizwe n'abarundi 28 harimwo abana 2, umuganda umwe n'abanyekongo 2. Mu gipolisi bavuga ko izo modoka ziri mu makosa. Umuvugizi w'igipolisi Colonel Nduwimana ntakana ya makuru arayemeza kandi akavuga ko abo bantu bose bafashwe bafise amakosa. Nawe Geoffrey Karangwa ndagushimire. Igihugu cy'u Burundi kuva caronka intahe y'ukwikukira cyagumye gitemba amaraso gusa. Inyuma yaho umugambwe CNDD-FDD ushingiwe n'Imana uza kubohora igihugu kandi warimwo abahutu n'abatutsi. Ibi bishikizwa n'umukuru w'igihugu Varisto Ndayishimiye, akaba yanatanguye avuga ko kizira kwica umuntu umuhoye ubusa. Kurikira Varisto Ndayishimiye. Imana ntihanganira umuntu yicira abantu busa. Muravye akahise ku Burundi, kuva Burundi bwikukira cabaye igihugu gitembamwe amaraso gusa. Imana rero ngaho ntiyashobora kuvyihanganira. Nico ituma ndabwira nti CNDD-FDD ntihagire ubesha ngo nije nayizanye ngo nije nayishizeho. Imana ratoranije abarundi baza gutabara abarundi nyene
kuko abantu ntibagenda mu kigwi hariho abagenda kuko muravye impera twasanze iyo CNDD-FDD irimwo abahutu n'abatutsi irimwo intara zose z'igihugu kuva dutanguye intwaro ya demokarasi CNDD-FDD ndetse noneho kuva ibaho abarundi baciye batangwa kumenyana uwo mu Kirundo akamenyana n'uwo Makamba uwo mu Cibitoki akamenyana n'uwo mu Cankuzo ugasanga bari kumwe basenyera ku mugozi umwe Imana hajyari iri kwiratwegeranya kugira tuze dusubire kuba abarundi twibuke kuko iki gihe nico kuvuga ukuri ntagire uwiyagiriza n'ugira iki mugabo tuvuge ukuri abarundi kuko twarahahombeye twese twitwa abarundi kandi cyagiye kuduhombya nigihe abarundi baciwemwo imice nobe bisebe ntibirakira nuko tugerageza kuguma dusanasana dabere iki gituma byose mubona ko ari Imana muravye igihe umugwa wo kumenya kuri no kurekuriranira utanguye kubona ahari ibinogo rusangi banyegeje mu zimba y'abantu kijya gihe nyene hari guca havyuka amashavu abantu bagatangura kwihorahorana abandi bakagira ubwoba bagataba komoka kandi nivyo ndibuka mu biyago byaba cyane haje mu gisagara cya Bujumbura warashobora kuzawumva umuntu avuze ati sha ibi bintu tuzobivamwa amahoro ukabona kumenga ari abantu bagize ubwoba ariko Imana kubwo Imana bwayo ikarungika mutima mweranda mu bantu iravuga iti humura ibintu bigira bigororoke bigende neza mwese muzi aho mwaciye kugira ntibize bipfe bisubiriye uwo akaba yari Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu ikigo CREDEJ kiraje ushinga n'iterambere ry'indero yo gwaruka kirahagaritse umutima n'agaciro abaserukira abanyeshuri ba kaminuza y'u Burundi barimwo mu gihe abo baserukira bugarijwe n'ibibazo byinshi basa n'abatitaweho kugeza naho bamara amezi n'amezi atagafashanyo bagenewe ko kubatunga bahabwa CREDEJ bagasaba baserukira abanyeshuri kuva muri ako gacerere bagaharanira ineza yabo baserukira inkuru twateguriwe na Odasi Kaburu. Ako gacerere kavugwa mu baserukira abandi banyeshure muri kaminuza y'u Burundi gafatiye kukuba ico kigo gisigaye kirangwamwo ivya politike kuruta kwita ku buzima bw'abanyeshure aho abaserukira abandi basigaye batogwa hisunzwe ko ari imbonerakure kugira abategetsi ba kaminuza biborohere kugira ibyo bashaka atawubavuguruza. Ikigo CREDEJ giharanira indero n'iterambere ry'ugwaruka kikababazwa n'iyo nyifato yabo banyeshure bashizwe imbere kugira bavugire bagenzi babo ku bibazo baba bafise none hagukorera bagenzi babo ahubwo bahisemo gukorera umugambwe uri ku butegetsi babicishije mu kwicisha inzara abanyeshure ba Rumuri aha nta nuwo kwiregagiza ko no gupfumbatishwa bashobora kuba bapfumbatishwa kugira baruce barumire kubijanye n'agafaranga kagenewe abanyeshure kugira bashobore kuriha uburaro bakose kugura agafu k'imyumbati n'uduharage two gufungura kugura impapuro agakaramu n'utundi bakenera mu kubaho muri ubwo buzima buzimbye. Ikibabaje nuko ako gafashanyo gasanzwe ari na gato cyane kukabona bisigaye ari manampa. Abo banyeshure batorewe na gato basigaye bagategereza amezi n'amezi akirenga bitezwa ko ejo canke ejo bundi bazogahabwa ariko bikarenga hari abarinda kugwa isari. Kubwa CREDEJ bakavuga ko ibyo biterwa no kuba abitwa ko babaserukira ataco babamariye. Ibi abarongoye CREDEJ babivuga bafatiye ku kahise n'iyo kaminuza y'u Burundi aho ako gafashanyo katangwa na leta ari uko abarongoye urunani rw'abanyeshure bafatanije nabo barongoye bose bahagurukira rimwe basaba leta kubaha utwo bagenewe bakabona kuduhabwa. Bagatanga karorero ku bari barongoye ishirahamwe ry'abanyeshure ACR canke FER mu myaka iheze byaba ngombwa n'ivyigwa bigahagarara imisi ukwezi canke amezi abiri maka batunganirijwe.
ikigo Credeje bakibutsa abo barongoye abandi ko imbere yo kuba abanyamugambwe babanje kuba abanyeshure ariyo mvo bitwa ko baserukira abanyeshure muri kaminuza y'u Burundi. Muri Credeje bakaba batumva ingene baba abo banyeshure bitwa ko baserukira abandi canke abarongoye kaminuza atakindi kibaraje ishinga atari guhamagarira abanyeshure kwiyandikisha mu bazitabira amatora ategekanijwe muri ruheshi uyu mwaka, hirengagijwe ko uwo bahamagarira kuja mu matora atabuzima afise kuko akora mu nda. Credeje bagasozera batera kamo izo ndongozi mu banyeshure kwikubita gashi bagaheba iyo ngendo yo gukorera abarongoye umugambwe CNDD FDD kuruta gukorera abo basangiye umurimo, kuko abo bariko baricisha inzara aribo bayobozi bejo. Odasi Kaburo nawe ndagukengurukire. Mu gusozera aya makuru, igihugu c'u Burundi caraye cakiriye incanco z'ingwara ya malaria nkuko bimenyeshwa n'umushikiranganje w'amagara y'abantu no kurwanya sida mw'ijoro ryo kuri uyu wa 29 umwaka wa 2025 niho Rutema ikirere yashika ku kibuga c'indege ca Bujumbura izanye incanco z'indwara ya malaria. Izo ncanco zikaba zace zijanwa kubikwa mu kigo c'igihugu kijejwe ibijanye n'incanco imbere yuko zizogaburirwa intara z'ubuvuzi zigize igihugu. N'ubwa mbere Uburundi bwakiriye incanco za malaria, naho iyo ndwara gushika ubu hari indwara ya mbere hitana abarundi benshi ku mwaka. Bamwe mu banyagihugu bayaze n'ikinyamakuru Shikiriza bakaba bahuriza kuba bafise umwizero w'uko indwara ya malaria baba bagiye kuyisezerera ku burwo rucanco. Murakoze mwese mwaduteze yompi muri ano makuru. Uruganda rwayatorokanije ndarukengurukiye. Nayive Irakoze yafashije umuhinga bw'ivyuma, ndamushimire. Nayo jewe Albert Mike nariko ndabashikiriza, ndabasezere ngira ntimugire aho muba mwubahwe na Gahwana.